Back from the dead. Umuzungu yaje kudutanguza kopeke niwe yatubwira ati mwebwe mwabarundi mwe muri bijuju. Ati amafaranga ari ngaha mu Burundi ararenze. Ati imari ziri ngaha mu Burundi zirarenze. Ati buye ni faranga. Ati umusenyi ni faranga. Ati wiki ni faranga. None ubu dusigaye tubikora ntibonyene tumeze. Turabaramukije mwese musanzwe mukurikirana kino kiganiro tubibutsa ko ari cya kiganiro Kugatmba Iwacu. Turacari hahandi nyene ni muri commune Gitega, ni muri province ya Gitega, neza na neza muri zone Mungwa. Nta kidakunda gikozwe. Kera none amabarabara twari dufise namba, amazu y'amabati twari dufise namba, nitwaba mu nzu z'ubwatsi. Ariko ubu raba ayo ma etage ngene angana n'indege murazigenderamwe abirabure tugira amahoro. Ubu rero nzavye abana abantu bakiri bato bareke kuja barihebura ngo nta kamaro k'abarundi, nitwe dukomeye ubu ni gice ca nyuma ciki kiganiro twakoreye mw'izone ya Mungwa, aho mugomba murabe ibintu vyinshi bitandukanye n'ivyumviro vyinshi by'abanyagihugu, aho muza kumviriza ukungene kopeke yatanguye mu gihugu cy'u Burundi, neza na neza yatanguriye aha Mungwa. Nimurabe inzu kopeke yatanguriyemo, ubu kopeke ikaba ikwiye igihugu cyose, kandi kopeke ikaba iriko iregereza no mu bindi bihugu bibanye. Muraza kuraba utuntu n'utundi, aho uyu mugabo muriko murabona yurira igitoki agahagarara ku mutoto. Neko batubwiye yuko wowe ngo nkubu uye ngo ushobora kugenda mu ibarabara uri kuragenda ngo ugahura n'umuntu w'umukobwa ngo gaca atera gukurikira, byo bari ibyo mashe byo kweri ndamuhomoki basitera nkurikira. Nkubu wewe muhuye n'umukobwa nkubu uri kuragenda nko mu gisagara mugahura n'umukobwa mwiza ari nko mu muduga, yoshobora kuwuhagarika agacava yagatera gukurikira, woshobora nko kumurogora hamwe ku buryo yari karagukurikira ushobora gusubira kumurogora agasubira kigiye. Gowe ntusanzwe uri umupfumu? Oya nta mupfumu ndimo jewe. Oya. None ibi bintu by'ukuri wabikuye? Ashe navyize nk'umwana mutoya ko nta muntu yabidigishe. Jeni bavuga meshi Odas. Mba ngaha Mungwa nyene, aha nyene impande yazo ya kopeke. Yego. Jeni twangena nkazire mechiyo. Bo batazira mwembo ibya agacimbiri tabi umutumba butamuheba. Mwotubwira uwo mutama baratanguje kopeke ngahi wanyu? Bayi ndadaye Berekiyoro ndadaye Winyabihanga. Mbega igihe yaza ngaha abo barayitanguranye bo ngaha mwaka Gatumba yo muba mubazi? Kajewe narimo. We warimwo? Ubwa mbere na mbere hoje nari muri komite nshingwa bikorwa. Mbega igihe yatangura ico ciyumviro yakibijijemo gute akikizana, ntimwoba mwarumvise umenga bazaniye ibintu bitumvikana? Ubwa mbere na mbere haje n'umuzungu niwe yatangura kuza kutubwira ati abantu mutabika muri kopeke murahomba. Ati kopeke ni ikintu ca mbere abantu batangura kugira ubwoba, ariko baciye bayitaba. Jewe ndakubwiye mvise inimero 93 mu bantu batanguye kopeke, mvise 93. Hanyuma rero nubu naho nameze nk'ureka gatoya kopeke ndayemera, neje ubundi yarampaye n'umupira w'agashima. Nivyo rero nagomba ndakubaze ukungene wowe waratanguye kopeke ntibabe baraguha n'agashima? Barampaye umupira baje kuyigina hamwe bamaze imyaka 40 ingahe harya. Yani dufate uri nko mu bantu batanu ba mbere batanguye kopeke. Ndakubwiye yuko ndi muri bari bazizendwe komite shingwa bikorwa, komite shingwa bikorwa ya kopeke. Nawe muta? Jewe bya kopeke kubanza babwira akazi. Je nitwangena nkazire mechiyo bo batazira mwembo ibya kopeke agacimbiri tabi umutumba butamuheba. Wowe uziki ku kicayi na kopeke? Ya kopeke jewe kuvyikuri narayigiyemwo
jewe ico ndayizigako naragenda ziganijeyo udufaranga dukenya mpava ndiyungunganya ndashora udukawa ndasubira ndaziganyayo hama mpava ndagenda kugurana nguranye nakuyemo inka mu ngurane bampaye kandi narasubije aho rero watanguje muri barya bajera yari umushinga ntahe yitwa Kibugere Kibugere aracariho oya yarashaje yarapfuye cyangwa umugari hama nyene wundi mwajera yari Marikiyoro ndadaye ntuzeye Kiyoro Hakizimana waha nyene ngaha Dennis kabavuga meshi Odas mba ngaha Mungwa nyene aha nyene impande yazo ya Kopeke yego ikintu wowe warakuyemo nawe muri Kopeke yagufashije niki nuno munsi tongo ndima nguranya amafaranga niho narikuye wewe abantu dufate bataraja mu bintu nk'ibi by'amakopeke by'amabanke wobahanurike ndabahanura ko ari bijuju ukwishinga kujujuta usiga iterambere iwawe n'ubujuju nibijukire kopeke n'ubundi n'ikintu gikoresha aho ushakiye ni ukure udufaranga twawe ugiye kugurana bakugurana atangorane jewe nuno munsi ndayivuga neza ndayibonye mu mamashi nagoma mvuge ati ku kantu mwobwira abantu b'abajene bakiri ngaha batarijukira kumbure uwo mugambi wanyu ico mwobasaba cyo twobasaba kuvyukuri ko Kopeke ni nziza ahubwo nibayizukire kuko ugize ingorane uragenda ugasaba y'agafaranga bijya vyo kuvuga ngo ufata amahera uyashire mu ntuzeye kumwe kwa kera bahora bayashira mu gakese mu makuntuze mu ntuzeye mu mambagwa y'inka ubu ntibikiba rero byiza ko twababwira nibizukire baze kuziganya muri Kopeke kuko niyo ugize ingorane uragenda ugasaba y'agafaranga barakaguha neza kandi ukagasubiza buhoro atakuvuga ngo hinge baze kugufata nkakurya ugiye kugurana amahera mu ntuze mu mashira hamuza wumva ngo bagufashe wayabuze Kopeke nta muntu ifata uronse turonse baraguha urabashira bakakira bakandika mwikaye muri ntuze muri bya gitabo mutama fiskina vuga nuno munsi uti mutama arashayivuga tarayivuga gose mutama Odas tarayivuga kuko Kopeke nta kintu na kimwe nta hantu na hamwe hoza hanganye iteka na Kopeke nta kwararaza nta kugira gute ni Kopeke koko Kopeke yacu nitera imbere kandi ndasavye n'ugwaruka bakiri bato bose bayijukire nitugira amahoro Bega ndababaze batamu hariho ikintu kera camye kihari cyo gufashanya mu bantu abantu bagafashanya mu bintu bega ubu mwoba mubona hakiri gufashanya hamwe nk'umuntu yoshobora kuguha nk'amahera nk'ibihumbi kanaka ntazi kugira utware muri Kopeke hanyuma uronka kanyungu mubona ubu byo babikihari ugufashanya mu bantu kuracariho bega igituma kutakihariho bahabuziki oya kubera ubu abatakibigira ububeshi mu bantu burahari ariko kandi ukwizigirana ubu ni guke cyane najewe sinoza kwirirwa ndigora ngo nja kugurana naka canza kugurana naka ca kubwira ngo none wewe ndi woja abandi bari muri Kopeke abandi bari mu mashira hamwe nubu nta muntu yokubesha ngo yoja kwa naka ngo ngurana amafaranga agira gute oya nivyo muta ubu ntibikihari byavuye kuri ntibikihaba kubera ubu ugiye kugurana kanaka akubwira ati igihumbi cyunguka ijana ibihumbi 10 cyunguka igihumbi mugamwe ndabona twege rero ubu ntiwoza kuvuga ngo uza kugurana kanaka kuko ugiye kumugurana hagiye utayaronse ni bya bindi uzabumva bagutwaye kwa upeci bagusize kwimizana
kuko uvyiza wofuma wigira ukayasaba muri kopeke. Ico twosaba abana bakwiza imyaka 15 18 nibizukira iyo kopeke. Kopeke ni nziza kurya twavuze. Sawa, murakoze cyane. Nibaze yuko bavyumvise, novuga ngo nukuja hamwe kugira ngo tuje mu mashira hamwe kugira ngo turabe ukungene dutera tuje imbere. Muta abarundi twarisizemwo yuko umuntu adashobora gutunga rimwe na rimwe ngo yubake etaje cyangwa ngo ashobore kugura indege aje agurura indege mu kirere. Mugana n'abagurura indege mu kirere n'abantu nkatwe. Mbega we ndabona ko umuntu akuze ngira petetre wowe uriko urakwiza nk'imyaka nka 50 gutyo irenga. Sebutante amashara ukwiye amashuri akuze cyane kabisa. Yego, ikintu wibaza cyo bacaratumye abantu b'abarundi bishiramo ko batoshobora gutunga ngo bagura indege cyankwe kitotuma batabishika ko wewe uyumvira ko basi akantu koba karabaye gatuma abarundi umuntu atoshobora gutunga ngo agura indege uyumvira ko baragake? Bijya kwari ukwemera guke, kwari kutiyemera ngo umuntu yemere yuko agira. None kera hari umuntu w'umurundi yokubatse inzu nk'izi tubona ubu, ariko kubera ugufashanya no kwizigirana no kwemerana nta kidakorwa. N'indege bakorakoranye bashize mu mashira hamwe boyigura. Urakoze cyane. Ubu urashobora kuvuga yuko abarundi bogura indege kandi birakunda. Mwe ufe kuja hamwe n'abandi muji inama bigenda neza ushize umutima hamwe birakunda, nta kidakunda kirondewe, nta kidakunda gikozwe. Kera none amabarabara twari dufise namba, amazu y'amabati twari dufise namba, nitwaba mu nzu z'ubwatsi. Ariko ubu raba ayo ma etage ingene anganangana, n'indege murazigenderamwe abirabure tugira amahoro. Ubu rero nzavye abana abantu bakiri bato bareke kuja barihebura ngo nta kamaro k'abarundi, nitwe dukomeye ubu. Urakoze cyane. Mwabajene mwe n'abarundi kazi murumva ko dukomeye cyane vraiment. Tugire objectif nako tuze tubona indege nka 50 ziri mu Burundi ziriko zirakora. Ahandi mu bindi bihugu imirima hanze ivomerwa n'indege, abandi bakavomera ugasanga ariko bakoresha barimisha imiduga. Ariko twe mutawe bazi ikintu cyo bacaratumye ivyo bintu bitaba niki. Umuzungu yaje kudutanguza kopeke niwe yatubwira ati mwebwe mwabarundi mwe muri bijuju, ati amafaranga ari ngaha mu Burundi ararenze, ati imari ziri ngaha mu Burundi zirarenze, ati buye n'ifaranga, ati umusenyi n'ifaranga, ati wiki n'ifaranga. None ubu dusigaye tubikora ntubona ingene tumeze. Rero abo bana bacu nibakore gose kuko nta kitari ifaranga kiretse ubunebwe n'ukutakora. Urakoze cyane. Mutanawe urizera yuko ushobora kubaho umuntu akagura nk'imiduga nka 200 ugasanga n'umurundi yaguze imiduga 200? Jewe ndavyemeza kuko nindavyemeze n'ubu ni benshi ubu bariko baragura ibintu vy'amamoto, imodoka kubera iki kugushaka kw'abanyagihugu. Murakoze cyane. Mbega Mutama gufashanya birashobora gutuma abantu b'abarundi bashika kwiterambere mu buryo bwihuse budasanzwe? Ivyo vya mbere. Murakoze cyane. Reka mugire akajambo murangije mubwira kumbure abantu batuma dushobora gushika ku kivi nk'iki ngo dushobore kuganira n'abanyagihugu, kuko tudafise abantu kumbure ku munsi bama baduteramiye barandera amahoro yacu. Abo nabo ni si nk'abandi, murasanzwe mubazi n'abantu bari hejuru yacu. Urashobora kuvyuka ugenda, ariko hariho umuntu imisi yose yama yitwararitse. Mbega umurundi yobaho gute, yobaho neza gute banyakubahwa bari hejuru basanzwe baturongoye mu gihugu cyacu? Reka kugira akajambo kanyuma turangiza kino kiganiro babwiye. Akajambo kanyuma je noshikiriza cyane abakuru baturongoye, nibaje baratugendera bongere batwungure ubwenge, kuko n'usinziriye atavyuwe ntavyuka. Ariko rero natwe ko dusanzwe turi abantu tukwiye kuvyugwa n'abandi. Nta majambo menshi novuga kuko abo bakuru badukurira, abo bize kudusumvya ntibaduhebe, natwe badufashe kugira ngo twikangure abana bacu, bikangure badufashe cyari twega abatama baze baraza kutura batwibutsa nyene tubwira abana bacu tugira amahoro. Urakoze cyane. Nawe Mutama akajambo kanyuma wubwira abantu bo batazera mwembo bo kumutumba tamuhego
akajambo kanyuma norangiza mvuga ku vy'ukuri navuze ati nkuko uwo mushinga ntabivuze yego aba bakuru bacu baturongoye twege twashaka yuko boza baratugendagendera babona abantu bifuza akantu k'umugambi akaduha bakatukoresha amanama. Mugani baza ko basanzwe baza bakabakoresha akanama bahora baza mugabo baza batevye baze kare rero baze barababwira gendera ku bucimbiri twege rero nisho akajambo kanyuma nagomba nangirizeko. Okay, murakoze cyane. Hanyuma twagomba tubibutse ko kuri ca kiganiro Kugatmba Iwacu uno munsi twaganiriye n'aba bantu bacu, murabona n'abatama bakuze cyane batubwiye vyinshi cyane, twaganiriye kandi vraiment n'abantu murabona biyubashe kandi bakera. Nibaza ko tuzosubira kubagarukako kandi bagasubira kuduha inkuru zidasanzwe. Uno munsi rero twari Kugatmba Iwacu, muvyibuke ntimwibagire kugira ico bita subscribe cyangwa s'abone cyangwa partage na jeme kugira ngo mubandanye mukurikirana bino biganiro neza, kugira ngo n'abandi babihurumbire. Hamwe twese turi kumwe birashoboka, kandi iterambere rizokunda mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Twese turi kumwe. Murakoze cyane, reka dushimire bano batama nabo tubabwira ngo babasezere. Yego mugire urugendo rwiza neje murogendere n'ahandi twege muzogaruke tugira amahoro. Murakoze cyane. Yego kuvyukuri cyo nobwira babaje kutugendagendera muri zone Mungwa, kuvyukuri ejo muzogaruke. Murakoze cyane. N'ahandi muzogende muza murabagendagendera tugira amahoro. Nawe turabona umuntu kaze kandi ufise ngo imyaka 40 n'ingahe? 47. None ubu buhinga kugira ushobore kurira igiti kandi haro n'abajene bafise imyaka 16 7 8 batoshobora kurira kino giti bigenda gute? Kinyiga kutongo kwatoje bwo ndoro mu masiko. Gowe ntusanzwe uri umupfumu? Oya nta mupfumu ndimo jewe. Oya. None ibi bintu by'ukuri wabikuye? Ashe navyize nk'umwana mutoya ko nta muntu yabigishije. Bega uku kuntu wurira ucuramye nturuha? Indaruha mu kudoma gamukonoka sinduha. Be ufise w'abana bangana gute? Ufise abana bane muhira. Uwa mbere afise imyaka ingahe? Afise imyaka 50. Ntibuka imyaka yo afite ntibuka. Ntibuka imyaka umwana wa mbere wawe afise? Oya. Asanzwe akora iki? Ari kamisiyo mu 6. Neko batubwiye yuko wowe ngo nkubu uye ngo ushobora kugenda mu ibarabara uri kuragenda ngo ugahura n'umuntu w'umukobwa ngo gacatera gukurikira, byo bari ibyo? Mashe byo kwenda mu muti basitera nkurikira. Nkubu wewe muhuye n'umukobwa nkubu uri kuragenda nko mu gisagara mugahura n'umukobwa mwiza ari nko mu muduga, yoshobora kuwuhagarika gacava yagatera gukurikira? Ibiga ibyo n'ingere mwakore mu ntoki abagaca gukurikira. Utabukize umuntu kuva ntiyo gukurikira. Umurabye nko mu maso ntiyoshobora kugukurikira? Oya niko mukore mu ntoki mutwa wawishije mu ntoki. Wowe rero dufate yuko nk'umukobwa cyangwa umugore umukoze mu ntoki acatera gukurikira? Kweyo mbara ikindishije wa muti. None nk'ubu twoshobora kukwereka nk'umukobwa muri bajya bariko barakina umupira yoshobora guca gukurikira umukoze mu ntoki? Ubona aho niko atamukimfishe no mutimbe muhira ko niho aje mcyaro nankishika haje mukimfishe uri muhira. Tukuretse ukaja muhira kuwutora woshobora kumukora mu ntoki agaca gukurikira? Amurira nkajya kutura muhira naho ni mugacace naho. Mugabo woshobora nko kumurogora hamwe ku buryo yari karagukurikira ushobora gusubira kumurogora agasubira kigiye? Agasha kitahira muhira kandi inyuma. Ko ni ibintu umugera ngumu agaca asubira akuba inyuma. Wewe uyumvira nko muri we kugira bigende uko haba habaye iki? Niko bwo muti nyene. Umuti wa muhaye no utuma ubwenge buhera. Wewe wawumenye gute Mutama? Nasige mu rumonge nahoramba. Yo nakuriye ko kibakuriye ino. Wewe wakuriye mu rumonge? Mu rumonge aje none akaje kwambogo. We ibyo bintu none wibaza yuko yoba ari Imana ituma agukurikira cyangwa yoba ari amadayimoni? Ni Imana ibimpa nkabikore hasi.
ni Imana ituma umuntu ashobora kugukurikira. Kubera ari Imana itwatewe icyo uje gukora uragikoresha utakindegeje kandi nkuko nawe Imana yakigwaye ugikoresha none bavyigwa bimenye ubikora ku mugaragaro. Sindabinegeje ndi ku mugaragaro ko nta n'uwumfata te barazi hose. Kandi wowe urasenga? Sinsenga jewe. Ewe ntusenga kubera ko udasenga? Kubera nyene ivyo mba ndiko ndakora mvuga ati ngo niyo naje gusenga kiza kuronka n'abampakasi ngo niyo naje gusenga barandondera kambura ubwo ijamwe ntage gusenga barandondera kantora. Ubwo ugiye gusenga ubwo bushobozi ufise ntibwokongerekana ukaronka uburenze ubwo? Oya ubwo ni bwa bundi nyene uko naho ubwo ngo urasenga biguma twakunta cyiyongerako. None ko bavuga yuko umuntu adasenga ashobora kuja mu muriro, we ubwo ntiwitega yuko swate udasenga upfuye hari igihe uzoja mu muriro? Oya haje mu muriro niko utabivuga ariko ubikorwa cyukivuga nta nakiri haje usabye imbabazi haje kivuki. Ubikorera mu bantu ku mugaragaro bose bakabibona ubusabye imbabazi? Nkose babize bose babibona ubikora bakubona mugariko ugikora winegeje ntimari guhana. Wewe urizera umunsi Yesu yoza ko yotera gutwara mu ijuru direct? Yego naho yoki no munsi ntidugira wotera wigira direct? Yego urumugira neza? Yeje ndi utabara. Uratabara? Ndatabara bagwenda bakisha bakageza kandi kurikira. Umunsi umwe tuzoza kugendera turabukungene ubigira? Nashina ndabahakari kwenda ibereke. Nanje ndagusengeye mvuga ngo Yesu akwibuka umunsi yaze agukiza hanyuma aza gutware mu ijuru. Bashanje ndobikora kwere. Yego nkuko Imana ibishima. Urakoze cyane twizere yuko mu nyuma tuzosubira kubonana hanyuma ibintu bikagenda neza hanyuma tukaganira ukatwerekana ubwo buhinga ukoresha ibintu kumbure tukabona ubuhinga ukoresha kugira ngo ibintu bigende nkuko wewe ubivuze nkuko n'abantu basanzwe babizi. Ndabeka kwere nanje tanduka bapindabeka byose. Turabona umuntu mu magician umuntu akomeye cyane. Yego mu Burundi woshobora kubura umuntu wa mbere? Ashinanda nagiye hose ho n'intuke n'umunyabenga nagiye cyakabinya bakabereka bose. Aha kandi mwiyi zone yanyu hari abantu babashakashatsi bese hari n'umutipe twigaze kumva yitwa Gasape yavuye ngaha nawe nyene yakoze iradi. Yego abanga hepfo hamukirwa kino yibera. Mwari muzinanye? Twatuki nawe mugenzi yari inshuti. Yahora aza kukuramutsa? Yego twarigeze dukorana ivy'inka tukaragirana n'inka. Mbega ubu ntaragaruka gusubira kukugendera mwiyi myaka ngo akwibukaze kuguha n'akantu nk'umugenzi mwakuranye? Ubu nta n'uwo nkibona ushize yagiye ubu. Nta n'uwo nkibona. Gira akajambo umubwiye none Gasape. Gasape? Yoba nambona habankaraba ko nawe yose akankora minde muntu cyo umba nkimubona. Oya gusa nk'ubu bivuze azobibona. Ndibaje no manka yamba nawe kasima kujya yari mugenzi wanje ko yari ari amungu nkesima no mungo mugara ndaki acamu menye obigira gukina. Nawe yo biraba nawe akaba nk'akantu ndakanshimishe nawe ari imbara kayeri yo kaba nkaganwa nkashima. Nawe umunsi muze witora ugenda umuramutse? Ahina ndogenda kwenda murahaja kore ndaharabe. Nawe kwino mpano yawe tukwifurije gutera imbere cyane uzubandanye uyamamaza umunsi basabye nko kuri stade kwerekana ibintu by'ubuhinga uzugenda. Ashini ndogenda kwere mu mbwidogenda nuko nta utenda benyimishe kubagira. Buratunza ga telefone? Kavuge nimero ya telefone. Nimero ntacyo fiche kwizibike mukobwa ko ire ku muntu ntacyo nze ku mutwe. Nta nimero uzi ku mutwe? Oya fiche mukobwa akora imiki mitaka no fiche nimero kiwanje. Mbewe warize wageze mu wakangahe? Nta n'uwa mbere nashyiyemo aho nyandike upfuma unterefone umvipa cyariko njya ku telefonera nka ku telefone nka kwirondera yashinze kwandika message. Oya gire subscribe kuri Madudu Pro TV ndashikire basi gore kwera menya tayari yo cyari ngora kuvuga akora menya. Saba murakoze cyane twariko tuganira n'uyu mutama nibaza ko twarutuntu n'utundi tubazaniye ibintu bishasha tudahengeshanya tuguma duhurira tuja imbere ni kwa kundi nyene ni kuri Madudu Pro TV ikiganiro ni ca kindi Kugatmba Iwacu. Hello God tuzosubira undi munsi bye bye.